Tariki 20 mu Kakaro 1889 ihuriro Deuxième International ryari rigizwe n'imigambwe hamwe n'abakozi bo ku mugabane wa Buraya bashinze ku itariki imwe y'ukwa gatanu buri mwaka yoharigwa imigumuko. Iyo nayo ikaba igenewe gusaba ko hogabanuka amasaha y'akazi akaba 8 ku munsi umwe. Inyuma y'iryo huriro ivyo basaba vyaremewe. Guhera ngaho rero mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 9 uwo musi waciye ubandanya uhimbazwa nk'umusi wahariwe guhimbaza urugamba rw'abakozi mu kanyamuneza. Turi kuwa mbere Rusama 2024, uyu musi civugo mu Burundi ni dukomeze ibikorwa ku buryo umwe wese arimbura ivyo yakoze. Mbega mu Burundi uwo musi ugeze hayagwa maki mu gisata c'akazi n'abakoresha? Niyo nkuru nyamukuru y'uno musi. Mwiriwe, ni Davi, nizere ko mumeze neza mwese. Mu Burundi umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ugeze hari ibi na biriya bivugwa bijanye n'igisata c'akazi. Aha twovuga nk'ibijanye n'abakozi ba kaminuza y'u Burundi basaba ko botunganirizwa ku bijanye no gusubira guhabwa uturusho ku mishahara no kuduga amapete nk'uko biri ku bandi bakozi ba leta. Ikibazo c'abakozi barenga 100 bihinguriro imena mu gisata c'abigenga bahagaritswe vyifata kibanza amezi 3 aheze bakankirwa gusubira ku kazi. Ivy'abakozi ba leta bikekwa ko bahembwa badakora, Abakukuruke n'ubu bakicibaza niba bazoja ku vyamwa vy'ijambo ry'umukuru w'igihugu Umusi yimikwa. Mwibuke ko bemerewe kuzohabwa amafaranga ngana n'umushahara bari bagezeko imbere yuko bakukuruka n'ibindi. Mwijambo rigenewe uwo musi mukuru, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ati twirimbuye tutibabarira ariko kandi tutifyeta bitarunze, dusanga uyu mwaka twawimbuyemo ivyiza bitari bike. Ivyo umukuru w'igihugu abifatira ku mahoro arangwa mu gihugu, ku mwumvikano uboneka hagati ya leta n'abakozi, arabifatira kandi ku mwimbu wiyongereye mu burimyi kubera ico gisata ngo cijukiwe na bose. Ku kazi gashasha kabonetse karenga 3,400 kubw'umugambi paeje ushigikira urwaruka n'ibindi. Evariste Ndayishimiye arakeza leta kandi ko abakozi ba leta 9 kuri 10 bamaze kuronka uburusho ku mishahara bukaba bwari bwarahagaritswe. Ngo n'abajeje umutekano barongewe agahembo. Nahashima umwimbu ngo haracari himbo zitandukanye zituma uwo mwimbu usubira inyuma. Ngo bimwe bituvuyeko ibindi bitatuvuyeko. Ku bitatuvuyeko agaruka kukiza COVID-19, ingwano ziri mu bihugu bitandukanye hamwe n'ibibazo vy'ihindagurika ry'ibihe ririko rishikira igihugu. Kuri ibi yarahojeje imiryango yatewe n'imyuzure n'ibindi biza ngo leta irakora ibishoboka kugira ibafashe. Ku mpamvu ziva ku bakozi ubwabo zigatuma umwimbu ugabanuka, Evariste Ndayishimiye atuma urutoka abakozi badakunda igihugu, abafise ubunebwe, abagibiturire, abakora atakaranga mutima ngo ntibakurikize intumbero nziza n'ibindi. Ku kijanye n'impinduka zoba zitegekanywa ngo hagiye gushigwaho ubuhinga bwa none bwo gukurikirana ingene abakozi batonda ku kazi, système de pointage électronique. No buhinga buzotuma ubusivye ku kazi, ucerewe canke acereza akazi aboneka vyorosha. President Ndayishimiye yavuze kandi ko ivyo abikorera ivyabo mu gisata c'abigenga basaba leta yabifashe nkama. Ku bijanye n'imfashanyo yo mu zabukuru yemerewe Abakukuruke, umukuru w'igihugu yamenyesheje ati twategetse izo nzego zijejwe guteganiriza akazoza abakozi ko batugirira ubu bwa vuba ibiharuro babidushikirize bitarenze indwi nyene kugira urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rubiha intumbero yumvikana. Abo Bakukuruke boba bagire baze bajya ku camwa c'ijambo ry'umukuru w'igihugu. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Claver Hacimana, umuyobozi w'ifata kibanza w'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko Febabu, yarayahamagaje inama ya bose y'urwego nshingwabikorwa rw'iryo shirahamwe. Nkuko biri mu itangazo rihamagaza iyo nama izoba ku itariki ya 4 uku kwezi kwa gatanu 2024, bazokwihweza kurimbura itanga ry'imihoho ry'uwahoze arongoye iryo shirahamwe Apotre Jean Paul Manirakiza. Bazoheza kandi bigire hamwe ikirangamisi c'inkino z'ihiganwa ry'umwaka wa 2024 gushira 2025 hamwe n'uburyo bizotwara n'ibindi. Inyuma y'indwi hatowe itegeko ryo kwimurira mu Rwanda abinjira mu gihugu c'Ubwongereza nk'impunzi bitemewe n'amategeko, ngo hari umwe muri abo basaba ubuhungiro yarayarungitswe muri ico gihugu. Naho hari benshi biyamirije iryo tegeko, uyo yimuriwe mu Rwanda we ngo yabisavye kugushaka kwiwe. RFI itubwira ko yarahejeje kwankigwa kuba impunzi aho mu Bwongereza. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga hwaniro zacu, ahanje tuzosubira ejo.